wembe usanzwe ukijijwe jewe ndakijijwe ko Yesu yavuze ati byose birarangiye ndakijijwe ko ari abantu bavuga ati ngo motifu kudasenga muri plein evangile canke ngo nturumukizwe ariko ndumukizwa kuko ndemera Yesu canke Yesu nk'umwami n'umukiza uboregwa inzoga canke uboregwa mpwemu yera mboregwa mpwemu yera ako kantu ufise mu ntoki nako akakabora nako mpwemu yera aragahezagiye ako karahezagiye cyane gose wagacije kwa pati no mu bukambanza kubitura umenyera back from the dead. Kiragoye. Reka tubaramutse tuvuga ngo bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha muriko murarabira ko ino video novuga ngo iki ni cya kiganiro Kugatumba Iwacu uno munsi neza na neza twagendeye ahantu bita Kugatumba ka Magarama novuga ngo ni muri zone Nyamugari province ni Gitega commune ni Gitega reka neza na neza nkuko musanzwe muriko murabibona hano hantu benshi murahamenyereye novuga ngo turaje kuraba abantu basanzwe bakira ingenzi ziva mu zindi ntara cyangwa mu bindi bihugu tubaganirize tubabaze neza ukungene ivyabo biba bimeze n'ukungene bakira abantu neza n'ukungene kumbure bisanzwe bigenda aho basanzwe baherereye nkuko mubona turagiye fresh dusanze ahantu hari umusore ntituzi ko ari umusore nuko ari umushinga ntahe dusanze ahantu yicaye ni ku kazuba ariko murabibona akazuba kamenana amaso ariko twashikiriye kugira ngo tumuganirize reka tumuramutse yongere bidondore turabaramukije basore amahoro neza mumeze fresh turashima Imana muba muri abasore cyangwa muri abashinga ntahe turabagabo dufise umugore umwe mufise umugore umwe n'abana bangana n'abana babiri uno munsi rero twagiriwe ubuntu kumbure bwo gushobora gushika ngaha aye kuri aka gatumba musanzwe mukorera ko ka Magarama mwakira ingenzi turabona ngaha kuri pancarte haranditse ko ngo ni hôtel hoteli bitegeranye n'indi hoteli ntazi zina ariko iyi hoteli yanyu yitwa gute hoteli yitwa Mizero Hotel yitwa Mizero Hotel iri kwibarabara rya kangahe kwibarabara rya kabiri mu Magarama kwibarabara rya kabiri mu Magarama ni nimero zingahe ni nimero zibiri cyangwa amanimero ngira yaravuyeho ngira aheruka kera amanimero rumva ntakora ko amanimero tuvuga ko dukoresha cyane ubu amfete byaracanganye ariko usanga nga uno munsi ari nimero 8 mu mwaka wa nimero 8 uno munsi wasanga turi nimero 2 mba byaracanganye ariko cyo no bamenyesha yuko ni kwibarabara rya kabiri mu Magarama hotel yitwa Mizero Hotel. Okay, murakoze cyane ngira mwumvise ahantu twashoboye kugendera nkuko tubamenyesha kino kiganiro abari surprise ntabwo umuntu tuba twamuteguje ariko turaza tukabimusaba atwemereye turashobora gukorana kino kiganiro iya byase naho turashobora kurengana dutera tugenda ariko uwo mushinga ntaye yakoze kuba duhaye kino kiganiro kumbure tugashobora gufata kano kanya tugomba tuganire reka kumbure tumubaze mbega wewe abantu ushobora kwakira ngaha mw'iyi hoteli yawe babara abantu bameze gute bo ndakira abamama abigeme abubatse cyane ariko bose turabakira ku umwe wese ku rugero rwiwe turamwakira umwe wese ku rugero rwiwe nta numwe tutokwakira ngaha kiretse ngira ari musi y'imyaka yo kurara mu hoteli nukuvuga mwebwe mwakira abantu bose baba abapapa abamama abasore n'inkumi bose murashobora kubakira mu iyi hoteli yanyu yego cyane mwebwe nkuko bisanzwe bimeze nta bantu mushobora kwakira mwakira abafise amakaranga muntu cyangwa n'abadazifise murashobora kubakira twakira abafise amakaranga muntu kuko dusanzwe tubisabwa n'inzego za leta n'inzego z'umutekano twakira abafise amakaranga muntu tukandika umwidondoro wabo bose ku buryo bw'uko
bitaduteranya n'abajeje intwaro hamwe n'abajeje umutekano. Yego. Mbega hariho birashoboka mbega mwakira abantu baje kuraraho gusa cyangwa murashobora kwakira n'umuntu ashobora kuza mu gatondo akavuga ati nje kuharuhukira uno munsi ariko 18 nza kuba nitahiye zijoro gutyo oye mu masizere gutyo. Mu bisanzwe twe twakira bose abaje kuharara aruje kuruhuka kandi ari n'uwuje akavuga ati inje kumara igihe ngaha nje kuhamara igihe nawe nge turamwakira akagurwa neza atangorana nimwe twakira bari bo bose ko bivanye n'ico umukiriya wacu abayifuza. Murashobora hariho abantu muhora mwakira bavuye hanze nk'ingenzi baza ari nk'abazungu canke oya ntibirashika kabisa. Mugabo mu minsi turamaze kwakira abarundi bavuye hanze aba diaspora nkuko abakiri bato mu bikoresha tubona yuko araba tubita abarundi bavuye hanze ku rurimi rutarutugora. Yego. Mbega nko mwabo bantu baba bavuye hanze hari nta bantu baza kubakotesha bashobora kuhamara nk'ukwezi bahagiriye nk'amamariage mukabatiza indani kumbure turaza kwerekana indani tubereke ukuntu haba hameze. Hari abantu bahora baza baje kubatira bakagira nk'amamanza bakamara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri bahakotesheje. Ego turabakira cyane turabakira kabisa kandi ndazi neza abo tumaze gukora yo service nta uridoka turabakira tangwa ni uwipfuza kuhamara ukwezi kuhamara amezi abiri kuhamara umwaka turi hari kubwiwe kugira ngo nawe agugwe neza. Mbebe litra amashambre yo ngaha nusanga zimbye cyane. Oya nakabe katabuza umworo kwambara. Nakabe katabuza umworo kwambara kabisa. Ntazimvye ari hagati na hagati uko twende ntushobora kwemera ko umuntu arara mwibarabara ngo kubera amafaranga. Ntazimvye kabisa ibintu biba bimeze neza cyane. Yego. Iyi hotel yanyu mushobora kwakira abantu bangana gute nko ku munsi yoshobora kwakira nk'abantu bangana nk'ama couple angahe y'abantu dufate nka famille? Mbo hotel sinava ko ari hotel yoba iri ku rwego runini cyane nka zijya zindi turashobora kwakira kuko dufise ivyumba 5 turashobora kwakira abantu 5 muri rusange. Mu kuvuga murashobora kwakira abantu 5 bisigura murashobora kwakira nk'abantu 10 iyo haje couple ya madame et monsieur cyane gose. Yego. Beritra iki gihe cyo kwakira ingenzi ziza gutembera mu ntara ya Gitega mukimaze mu gihe kingana gute? Mbo tukimaze mu gihe kinini cyane tukimaze mu gihe kinini tuba turakoza gukwiza imyaka 2 canke umwaka n'igice. Yego urumva turamenyereye kubana kwakira abo bantu kabisa. Yego. Beritra ikintu kumbure woshobora kuvuga c'intambamye muhora mukunda guhura naco muri ibi bintu byanyu byo kwakira ingenzi ni nk'iki? Bo intambwe dukunda guhura nazo ni ugashobora gusanga nk'umuntu ukamusigurira yuko ategereza kurara afise karanga muntu ayo ugasanga ntayafise nova ko arizo ntambamye za mbere duhura nazo cyangwa ugahura n'umuntu ugasanga we wamwizeye muri abona nko muri business umuntu akagenda ugasanga birashitsagiye atakurishe. Byose twaramaze kubimenyera turagerageza kubana nabo bantu abari bose tukabashira ku rugero rumwe. Yego. Nta gihe Beritra ashobora kuba nk'igihe ugasanga hariho nk'abantu muraje badakwije byangombwa nk'abantu basanzwe bajejwe ibintu by'abantu baraza abantu mu mahoteli basanzwe kumbure ari abantu baraba karere kacu k'umutekano ugenze neza harashobora kuba nk'ikintu ugasanga mwarenza amategeko mwarose nk'ibintu kanaka bitashobora kubagendera neza mu buzima. Mbo tuwe muri Maison hôtel ntibirigera bitubako. Sikuvuga yuko twoba dusumbye ubwenge abandi ariko kubera ko amanama yose y'umutekano tutegoza kuyita tukumva inzego z'umutekano zisaba iki niki. Twebwe urumva ntazo kuvuga udafise karanga muntu ntayufise kugira ngo ejo ntibavura utere ntambamye hama nawe havura ugira ikibazo tugerageza gukora ico inzego z'umutekano badutegeka kandi ndazi ko turi kuri capitale politique tugerageza kugira gute kubumbatira umutekano tukawifata twebwe nyene mu ntoki
ko hari gihe abajeje umutekano bashobora kuri ari gusanga waraje umuntu utamwanditse ugasanga ararondegwa uca witwa umufatanya caha tutegoza rero kugira gute kubandika bose neza atakibazo na kimwe kugira ngo umuntu aruhuka atekanye n'abajeje umutekano nibaramuka baje kudutemberera basanga ibintu bimeze neza usanga tubanye neza cyane yego nta muntu kumbure uraraza nko ku munsi umwe bukeye akagutera ikibazo oya ntibirashika nta birashika ngaha muri Mizero kabisa aya nta birashika nta muntu umwe aragirira ikibazo ngaha ngo kubera ivyo bavyamvuye ko canke babimuvuye ko ntibirashika Imana iracaturinze akantu kumbure mu bamusumbije amahoteli yo ngaha aye Igitega cankwe maison de passage zakira ingenzi nakahe akantu wibaza ko mu bamusumbije yandi mahoteli yo ngaha Igitega uko ntabeshe hariho amahoteli ushobora kubona umenga ari VIP mugabo ukaza gusanga ibirindana atari fresh bitameze neza uko bakira abantu gasanga si nkuko mwe mubakira nk'ukurya ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo abantu usanga bambaye inyuma ariko indana aramabingira wewe hariho hotel ushobora kubona hejuru ari ama etage biriduze hejuru mugabo indana ugasanga ni ibintu by'ibipapuro we musumvyiki izindi hotel zo ngaho Igitega bo je tuzisumbya je navuga ko ari care y'umu customer turafise care irenze kabisa turakira umuntu akagugwa neza akumva yuko afise umutekano ubwa mbere nambe twitwarareka umutekano w'umukiriya kanatsinda abakwiye kumva nyene ko atekanye ikigira kabiri turamuha umwanya karuhuka kuko abaje kuruhuka kanatsinda hotel yacu yitwa Mizero tuba tugomba yuko agira iki agenda afise yumve nyene ko afise umwizero wo ubuzima bwiwe nyene ko muri bufise security cyo navuga twoba dusumbya andi mahoteli ikigira kabiri dusumbya andi mahoteli nuko tunovuga ati twego umuntu ashitse ari the games nta bya bindi byo kuvuga ati urabona ko twaramaze kwinjira muri systeme y'igisagara muri systeme ya capital nta byo kuvuga ko umuntu ngo yaje ashobora kuba yaje kuryoherwa akavuga ati ngo masimbire aho batamba kaziki ndakanyukure na basacinda ndaza gutaha twebwe tuyitayari kumwakira turamwugururira tukamworohereza tukamushikana haryama tukabona yuko nyene bimeze neza cyane neza ruhutse bibaye ngombwa mu gitondo turavyuka tukamubaza ati mwaraye amahoro mwaraye neza kugira ngo yumve nyene ko kwaguwe neza ari nk'amagize agize ikibazo abo bamukingiye kabisa yego nico kinova yuko twoba turushije ayandi mahoteli umukiriya twebwe iwacu umukiriya twebwe iwacu ni nk'umwami kandi umukiriya ategoza kugugwa neza nk'uko abaje mu muryango abaje mu wundi muryango kandi urumva ategoza kugugwa neza akakwigwa neza kurya nyene umuntu nyene kurya nyene ushobora kwakira umuntu mu muryango mbega nk'umuntu aje ngaho iwanyu kubagendera utuntu mushobora kumutegurira mukamuha murafise utuntu bitwa utumiza again canke murashobora kumutegurira nk'utwo kurya gafungura canke akeneye ibinyobwa murashobora kumuha akumva nyene ko ari aleze aguwe neza kuvyerekeye by'ibinyobwa kunwa nk'ibyo mudafise mukamutumira dijari ibintu nk'ibyo turafise aho dufitaniye partenariat abantu turabagira ati hari umuntu akeneye gufungura mushobora kubimuzanira tukaja kubimurondera tukabimuzanira kararafunguye yifuza kunwa agacupa naho nge turafise abo dukorana neza tugasimba tukagira gute tukakamuzanira kugira ngo ntitwa n'umwuma canke n'inzara akagugwa neza kabisa yego we kubgawe novuga nk'abantu wotumirira ko boza mw'iyi hoteli yanyu bo bari nk'abantu bavuye mu ntari zihe canke mu bihugu ibiye mbo sinovuga yuko ngabona nabo ngaha mu ntara nziza yacu ya Gitega nabo nyene barahawe kazi abo ngaha birashika kabura harara kazi cyane gose byagenze gute mbo hari ushobora gusanga baba nk'ahantu basanga baba ahantu bugara canke iki bwamwiriye ko biba ngombwa yuko shaza tukamwakira
abena mu ntara zose zigize igihugu cyacu Burundi turabatumiye baze babane natwe muri Mizero Hotel bagugwe neza. Ego we mbona uri umuntu ucangamutse cyane umeze fresh, mbega ubwo ntibishika ugasanga mu hoteli murafise ukundi kuntu mwoba kumbure mwakira abandi bantu mu bundi buryo kanaka bivanye na systeme zanyu? Oya ubwa mbere na mbere izo systeme Imana irazanga mbe nize nanaziputse izo systeme ibintu babaye systeme biba ari systeme nyene nayiputse na systeme wavuze mugo izo systeme wambwiye Imana irazanga Imana systeme irazanga iranga systeme usanga systeme z'ubutumwa nawe izo systeme z'ubutumwa bwiza ari systeme zo muri Bibiliya twozikorerako mu atari systeme ziri mu gitabo ceranda c'Imana izo systeme sizo we Robert trawe uranyishe cyane rero ashide ibintu ndumva biyobeye gose. Reka Beritra akajambo kanyuma ubwira bariko baradukurikirana dusa n'abasozera kino kiganiro. Mbo akajambo kanyuma nabatumira yuko ntihagire umuntu abura harara. Ntihagire umuntu abura haryama. Ntihagire umuntu yumva ko aryamye atamutekana afise. Ntihagire umuntu newe urafise igipolisi kirarira hano. Igipolisi ni cabene gihugu aho baciye ngaha babandaririye igipolisi ca mbere mfise ni Imana yo mwijuru. Urakoze cyane kubera twe twizeye Imana tuba twumva ko umutekano wose ari full tank. Wembe usanzwe ukijijwe? Jewe ndakijijwe ko Yesu yavuze ati byose birarangiye. Ndakijijwe ko hari abantu bavuga ati ngo motifu kudasenga muri plein evangile canke ngo nturumukizwe. Ariko ndumukizwa kuko ndemera Yesu canke Yesu nk'umwami n'umukiza. Uboregwa inzoga canke uboregwa mpwemu yera? Mboregwa mpwemu yera. Ako kantu ufise mu ntoki nako akakabora nako mpwemu yera aragahezagiye. Ako karahezagiye cyane gose wagacije kwa pati no mu bukambanza kubitura umenyera. Kurakoze Beritra, nibaza yuko uwo bandanye babwira kakajambo kanyuma karagaciye. Ego nariko ndavuga ati ntagire ububura hara bene data ukaryama mwibarabara abajejwe umutekano bazoguhinda hari ya ruguru mugani waza muri mize nzokwakira uruhuke ugugwe neza mu gitondo uryame uvyukira amahoro amarembe dusezerane mu mutekano. We rero ukora nk'umugira neza? Ndi nk'umugira neza kuko nakabeni kama bei ya tomate nagira ni kwagusa ni bei ya tomate urumva kubera twayumvira kugira byagusa cadusanga hari byo dukenera. Turakenera amayinite y'amatara kandi mwayubatse ku mahera inzu. Twayubatse ku mahera umva tusanga tukenena fise abana n'umugore ntibogya ibyatsi n'amabuye. Nabundi twabahaye ko gusa ko agatima koko turagafise. Ariko ndabana ndabatumirira ntimuburaho muryama. Yego ntimuburaho muryama burya uburaro bwiza avuga ngo uburaro bwiza iyo uryamye neza ngo urota neza. Uramaze kuca Kugatumba? Ndamaze kucayo. Ubu mbere ya Kugatumba wanyoni? Kugatumba wacu niyo mu misozi nyene. Imisozi yitwa ngo imisozi yo ya Zege. Zege ko ari ama etage kamande. Ni misozi ya Zege canke imisozi hari ya Muzamu? Imisozi ya Zamugera. Uramaze kubona rero nk'ubu wamaze gushika ngaha mu gisagara. Hari ntituhasuzugura. Yego mugabo iyo uryamye ku kirako ugira wihindukiza bukarinda buca mugabo urababara mugabo kuvuga ati ngarutse Kugatumba muga kandi uwo munsi ndazi urarota nabi kandi oya n'urushaje kuko barakubira go bose barota nabi. Oya sikuco ntasetse kuvuga nafatiye kuri wewe umaze kuza kuryama muri Mizero. Beje naraharaye waraharaye je uri suri ndagufise mu gitabo ahubwo ni warukwiye kubambaririra ukabwira ingene indoto warose igihe warara muri Mizero. Ameze neza guys, ameze neza prema uryama nyene wumva uguwe neza cyane. Hanyuma Beritra kumbure mu gusa n'abasozera kino kiganiro cacu wavuze akajambo kanyuma byose bimeze neza novuga ngo reka tugushimira. Nije ndabashimiye nundi munsi murahawe ikaze
nimwanaronka n'abandi baza kungendera bazoze bangendere baruhuke baryame neza kugira ngo babandanye bigirira ubuzima bwiza na Mizero Hotel. Umwitwariko wacu muri Mizero Hotel nuko umukiriya ategereza kuryama akumva ko atekanye. Umwitwariko wacu n'umutekano w'umukiriya wacu niwo mwitwariko wacu. Mu gihe twumva ko datekanye canke akana nibagi canke wo buri umukiriya ugomba kubuza umutekano abandi, we turagusezerera ukatere umutekano w'umukiriya niwo mwitwariko wacu. Basore batama bamiyabaga, you are welcome. aba mama ko wabibagi aba mama sinabibagi nabavuze basore ba mama batama karo muri Mizero mumbaye mu mutekano muryame neza murote neza ko muri Mizero Hotel urote vyiza vy'Imana gusa. Hama tubashimiye cyane Beritsa, nanje ndakubaza akabazo nyuma yuko turangiza. We ku munsi unywa amacupa ngahe y'ibiyeri? Aka kamwe gusa karambaye ko nyoye twishi sino kwakira urisiri kunywa kamwe muri kamwe. Yego aho ntumpenze. Oya kiretse wiyumvire kunyongera kandi Beritsa, turababwira nimero zanyu ngaha bazoza barondera ko hari abantu baza basama service batera binji. Mbo nimero ya WhatsApp 71 892 762. Iyo ni WhatsApp yisanzwe. Ugomba kumpamagara ni 66 65 722. Ndavuga mu Kirundi 71 ya WhatsApp 71 892 672. Wow, felicitation kubuvuza Kirundi neza. Murakoze cyane turabarundi. Hari abarundi batabizi bro. Hama iyo nshobora kunterefonako kantora umwanya wari wo wose ni 66 665 722. Mushaka mvuga no mu Kiswahili? Sema sasa. Wewe ujue Kiswahili? Ongea tu. Asante sana. Murakoze cyane. Ile namba ongea, sema waambie. Kiswahili kimeenda brother. Kimeenda wapi? Kama kimeenda nyumbani. Message. Kiswahili kimeenda ndugu yangu. Acha we. Reka tubashimire mwe mwariko muradukurikirana twongera dushimira n'uyu yaduhaye kino kiganiro. Turabashimiye. Asante sana je ndabashimiye. N'undi munsi muze kungendera. Turaryoherwa abashitsi. Ahana abuze gatora ni kuguha ibizu. Nari kuguha ibizu ariko kubera ko sindi umwigeme. Nturi umwigeme kandi biranabujijwe n'amategeko nta bagabo basomana. Oyi ni bibi. Atari abagabo b'imbunde. Baca batwara mugasho. Muri kuri byo rero nari gusoma ariko kandabwira ati peace and love. Soma gacupa. Amahoro n'urukundo. Nejo zugaruke. Asante sana. Reka dusomana kacupa none. Okay, reka tumushimire Bertrand, dushimira nawe mwese mwariko muradukirukirana tuvuga ati mwakoze cyane. Tugomba kutubibutsa yuko ahari kuri TV Madudu Pro TV, novuga ngo muyikurikirana ku rubuga rwa YouTube. Uko bukeye uko bwije tubazanira ibiganiro, tukabazanira amasinema n'amakomedi. Tubasaba ko bandanya mudukurikirana, mudutera ama subscribe nukumbure n'amashare jeme hariya kugira ngo tubandanye dutera imbere, namwe tubandanye tubashikiriza ibiganiro byiza nk'ibi. Mubandanye mubona ivy'ingenzi, mubandanye muhakura byinshi cyane, mwebwe mwaba mukurikirana ku mbuga zitandukanye. Reka tubashimire tuvuga ati naho ubutaha tuzosubira ku munsi wejo. Ciao ciao, tuzosubira.